igihugu ca Irani umunsi rero ugira gatatu nyuma y'amasezerano rero yagahingwe hagati ya Zunze za Amerika ndetse n'igihugu ca Iran. Amasezerano rero yasinywe ariko mugabo bisa nkaho kugaza kuri kano kanya ayo masezerano atiyamakenga nk'igihugu ca Iran cyo kibivuga yuko ndetse gishobora no kwikura muri ayo masezerano. Uti rero bimeze gute? Nuko muri ico gihugu ca Iran bavuga yuko amasezerano uburyo yasinywe hoba hari ibintu byo byarakuwe ku mu mpapuro. Nk'ikinyamakuru Press TV kivuga yuko imbere yuko basinya amasezerano kuko hari urwandiko rwaganuzwe n'igihugu ca Iran ku bintu 10 basaba Zunze za Amerika nuko umushiranganje wa mbere w'igihugu ca Israel Benjamin Netanyahu yabanje gutelefona na Trump aramubwira ati muri ivyo 10 kuko nawe hari ukuntu yacabanza kwimuha kuko basanzwe ari inshuti. Ikindi kandi nuko nino ntambara bariko barafatanya yaba Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari byamubwiye ati ivyo bintu nibive muri izo ngingo igihugu cande ca Irani casavye. Muri izo ngingo rero harimo ingingo ivuga yuko ako gayonovuga ngo izo ndwi zibiri z'agahengwe ko n'igihugu ca Israel kitongera gusubira kurasa mu gihugu cande ca Liban. Ivyo rero Netanyahu akaba arasavye Trump kubikuramwe, aravuga ati ivyo byo burabikuyemwo jewe muri Liban nza kubandanya ndaharasa, kandi kuharasa nuko ndaharasa kubera ko umuhari wa Hezbollah uteje uruhagarara mu gihugu ca Israel ntigerezwa kubandanya ndabarasa. Ikindi kandi nuko no majambo yiwe Benjamin Netanyahu yavuze yuko kimwe mu bintu atazwa gukora ari uko ahubwo igisirikare cande ca Israel gikwiye kuja mu bihugu ivyo vyose harimo iyo mihari cyangwa gufatwa n'igihugu ca Iran. Hezbollah muri munovuga ngo Hezbollah muri Liban, Abahouthis muri Yemen ndetse na Hamas muri Palestine. Rero ko badufasha ayo masanamu ku munsi wejo mu gisagara ca Tehran muri ico gihugu ca Iran harabaye rero imyigaragambyo, imyerekano ikomeye cyane yo ku rwego rwo hejuru y'abanya Iran. Bo bavuga bati amasezerano mwasinye nta kintu na kimwe arimwo, ahubwo ikyari mwopfuma musubira mu ntambara. Murana ku masanamu harimo amadarapo y'ubwoko butatu. Murabona amadarapo ya Irani, murabona amadarapo ya Libani, murabona n'amadarapo yande ya Hezbollah. Murabona hari darapo ry'umuhondo ririmo akantu, murabona n'iry'umutuku ririmo akantu kera, ndetse niri darapo rya Irani ririmo amabara asa n'iritukura, igera ndetse n'iry'ugwatsi. Nuvuga ngo n'amadarapo agera kuri 3. Aho rero hari ku munsi wejo mwijoro bavuga bati twebwe turi mu myiyerekano, nta kuntu na kumwe hosinywa amasezerano y'agahengwe hama babandanye barasa mu gihugu ca Liban. Ndetse mu majambo baririmba bavuga bati iyi ntambara ku bintu bijanye no guhagarara nuko Israel yoreka kurasa mu gihugu ca Liban. Aho rero mu majambo kandi baravuga bati intambara itegerezwa guhagarara muri Liban, idahagaze nta masezerano yo barasinywe. Ati kindi kandi ukuntu kugirira nabi abo mu idini rya Islam cyane cyane bo muri Liban. Ati abanyaliban ni inshuti zacu nayo Hezbollah n'umuryango. Aho rero niyo majambo yakoreshwa n'aba mubona bari mu myiyerekano, bari mu myigaragambyo mu ijoro bafise amadarapo y'ivyo bihugu. Ni nyuma yitangazwa Benjamin Netanyahu avuga yuko yarashantu harenga 100 muri ico gihugu ca Liban, ndetse hari naho harashwe abantu bagera ku 200 bose bitabiye Imana rimwe. Uyu munsi tuvugana nuko muri Liban president w'ico gihugu yatanze imisi novuga ngo yo kubunamira abantu bahitanywe n'ivyo bitero vy'igihugu ca Israel muri ico gihugu ca Liban. Abatari bake rero babona yuko kuba Irani novuga ngo yo yisaba yuko Israel kakurasa mu gihugu ca Liban vyumvikana, kuko n'umuryango nkuko naba bavuga bati dusange n'ukwemera kw'idini rya Islam. Nanje no mu Islam, kuko bavuga bati twebwe abantu ba Islam bacu na n'inshuti zacu. Ati nayo umuhari wa Hezbollah Israel ivuga kiri kiragwanya nuko ari umuryango wacu. Nuko rero bo bavuga bati mu majambo bavuga bati twebwe ntitubona ya masezerano yasinywe y'amahoro, ahubwo
ikihari nuko twosubira mu ntambara. Bo nico abene gihugu nabo ubwabo bavuga ati vyiza twoja mu ntambara. Ku munsi w'ejo nyene uwitwa Ahmed Ledaradan ukabatwara igipolisi ni batwara igipolisi mu gihugu ca Irani. Ku munsi w'ejo hakaba hari ijambo yashikirije abene gihugu bose bari ngaho. Nibona nk'umunyamakosa, ikindi kandi sinibona nk'umuntu mukuru, sinibona abajwe cyane nibiriko birabera nkuko mubona ku masanamu ati jewe demeye kubafukamira mwebwe, fukamira n'Imana, saba imbabazi akora abo bose twashoboye kugirira nabi. Uti rero abantu baribaza mbege yahabona, ndetse abatari bake babugarutse ko bavuga bati ibijanye nako gahengwe nta kuntu turiko turayibona. Ati rero biragoye yuko novuga ngo amasezerano yasinywe ko ashigwa mu ngiro, amasezerano ko ashobora gushigwa mu ngiro. Rero hari n'ubutumwa bwanditswe na Donald Trump afatiye rero ku vyatangajwe n'igihugu n'igihugu cha Irani, amatangazo yaba nabariya haba ku ruhande rw'igihugu cha Irani ndetse no muri Amerika, ndetse n'amajambo kandi yavuzwe no ku ruhande kandi rw'igihugu cha Israel. Bisa nkaho Benjamin Netanyahu mu jambo yashikirije ryari jambo koko risa nk'aro gukora mu nkovu, ari jambo ryo gusomborotsa abanya-Irani nabo bakaba baciye barakara barababara, kuko wabona yuko no gusumwa kwayo masezerano atavyo batahura. Amajambo rero ya Benjamin Netanyahu yari amajambo agaruka avuga yuko abanya-Irani ari abanyantege nke cyane, avuga yuko intambara baneshejwe batsinzwe. Afatiye rero ku vy'umuhora Hormuz mukanya arivyo tuza guca tujako mugabo nuko kandi kuri kijanye nayo majambo kandi Netanyahu yagarutse ko kuvuga ko Iran abanyantege nke, ashiza kwigamba kandi avuga yuko yaturikije muri Libani, avuga ko yarashantu harenga ijana. Ngari jambo ariko arashikiriza bene gihugu babanya Israel, avuga yuko igihugu cha Israel kizobananya ko gishobora gukora ibishoboka byose akurinda umutekano w'abanya Israel. Ikindi kandi arongera kandi aravuga yuko bazobananya kandi bagwanya iyo mihari yose ishaka gutera igihugu cha Israel. Aravuga yuko kimwe mu bintu biko birigwa bariko bariyumvira ari uko rero abantu bavuga ngo abasirikare ba Israel boja muri ivyo bihugu byose, haba muri Yemen, haba muri Palestine, haba muri Libani, nk'uko bogenda rero kubagwanirizayo kuvuga yuko bidakeneye ko barindira ku butaka, ahubwo ko basanga hariya nyene akaba ariyo baja kugira nte kuba agwaniriza. Ibi rero mu vyatumye igihugu ca Israel nako ca Irani cyo kumva ko kibabaye cyane ivanye n'amajambo yavuzwe, kandi mu gihe hasinywe amasezerano y'agahengwe vyari vyiza yuko hatoba gusotorana haba ku majambo ndetse haba no ku butero. Ubu tuvugana igihugu ca Iran nta na hamwe kuva amasezerano yasinywe akirasura kurasa, uretse kujya musi gusa wa nyuma hari ibyo bashoboye kurasa mu gihugu ca Israel. Mugabo kugeza kuno kanya nta kintu na kimwe, nta na hamwe igihugu cha Israeli cha Irani cyarashe. Ikihari rero nuko gusa n'amajambo asangaje ku munsi w'ejo n'umusikiranganji mu vyajejwe hanimwo imbwena yandi makungu w'igihugu w'igihugu ca Irani, avuga yuko ibijanye n'intambara bo vyihoza. Mona kuri novuga ngo kurubuga murabona kuri screen zanyu ayo n'amajambo ya Donald Trump avuga yuko Irani iriko irakora ibikorwa bibi cyane muri ubwo butumwa abwiwe bwa Donald Trump. Yavuze ati nko mubona hariya ati Irani yakoze igikorwa kibi cyane nko mubona ngati Iran is doing a very poor job. Yongera aravuga ati dufatiye ku masezerano twanasinye kandi ku bintu bijanye n'ivy'umuhora Hormuz, ariko ibiriko birakogwa bitandukanye nayo masezerano. Ibirebe biri mu bintu biza gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igaruka mu ntambara, kuko kandi Amerika mu majambo yo yavuze bakabatangaje yuko nubwo hasinya amasezerano y'agahengwe igisirikare ca Amerika, amato y'intambara ya Amerika, intambara drone z'intambara za Amerika zitezwa kuguma hafi y'igihugu ca Iran, kuko nawe babona yuko amasezerano adashobora no gushirwa mu ngiro nkuko yasinywe. Utiremeza gute vy'umuhora Hormuz?
namajambo tuzakubwira ko kandi mu byo nubwo ngo byagiye biratangazwa cyambere ku munsi waje nuko Caroline no avugira White House avugira ibiro by'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ati cyambere twagomba tubeshuze ibiriko beca mu binyamakuru bivuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye amategeko 10 yemeye ingingo 10 zatanzwe n'igihugu ca Iran ati ivyatanzwe twebwe twanabizwe no muri pubere nta kintu kimwe twabikozeho ati ahubwo gusa ivyo Iran yasavye nibanga kandi nibikene ko bija ahabona aba nabari bavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanka gushiraho ivyo bintu 10 ati ahubwo nivyo biri nyene twabwirwa ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo bayase ko vyo binyamakuru kugira ngo menyekane kubera bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika byoba bisa nkaho yoba yaneshejwe yoba yerekanye intege nke zayo harimwo rero mu izo ngingo 10 bariko baranga harimwo yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora ibirindiro vya gisirikare mu biriya bihugu by'ibinovuga ngo biri hafi guca Iran n'ibyo bihugu byigize muri bibiri muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu za Qatar za Kuwait za Bahrain za Turki ikigira kabiri byuko umuhora Hormuz utezwa kuguma mu maboko y'igihugu cyande cha Iran kurumva ibijyanye no kubareka kandi igihugu ca Iran kabana gikora ibisasu bya kirimbuza ati Amerika yaravyemeye n'ibitari bike biri muri novuga ngo muri zo ngingo 10 ibi rero nivyo Caroline avuga ati ivyo bintu twebwe twaravyanse twabitaye no muri pubere atahubwo nibindi bintu 10 igihugu cande ca Iran caduhaye imyaka bavuga ati none ko mu bitabiduha ati nibanga ahubwo akavuga ati abwo Amerika yemeye bije nyene yanka kwerekana ko yoba yasuzuguritse ahare kujye n'umuhora Hormuz bifate no kwabona ubutumwa bwande bwa Trump novuga kuri Strait of Hormuz nuko Iran kubijyanye no kugura umuhora Hormuz nubwo yavyemeye hari ukuntu yavyemeye itavyemeye jana kwijana icambere ubwa mbere amato ya cyaho hajya nta kintu kimwe Iran novuga ngo yabatoza ndavuga bijya bintu bijyanye n'ivyo ugenda uratanga ikindi waca ushaka mugabo no musi tuvugana nuko amato yiyandikisha aza kuhaca abanza kuyandikisha kuko hari amato menshi yari ko ararengana yabanje guhagarara novuga ku kivuko arabanza araparikinga ubwo muri parking ni parking nyene nuko nyene yari yabanje araparikinga arashira ahantu aravuga ati okay twimo turarinda ibizova mu biganiro ayo mato rero Iran ivuga ati buri bwato bwose bubanza kurengana bubanza kwiyandikisha hama tugasuzuma ko mukuje byangombwa buri kintu cyose kugira ngo dushire kubureka buce muri wa muhora wa Hormuz ku munsi wejo haciye bwato bugera kuri 4 hirya yejo haciye ubwato bugera kuri 2 nayo mato agera kuri 2 ntiyaratwaye ibijanye na petrol canke na mazutu bya essence oya yari amato yitwara ibijanye n'ibidandazwa bisanzwe ikari rero uyu munsi Iran bamaze kuyiha ibi byangombwa imeze uku nuku ibiranga ubwato sinzi ko ari plate number sinzi ko ari kimugabo mfise buri kintu cyose gifise ikintu kikiranga kujya urangwa n'indangamuntu hajya so ikintu kiranga umuntu indangamuntu nayo bifise ibiranga ikintu cyambere tegeko rihari Iran yatangaje yuko buri mato yose acangaho ategerezwa kuriha amafaranga agera ku miliyoni $1 hamakacha bawushira mu mafaranga y'amaki y'amayuan y'amafaranga y'amashinwa ku musozi twaragaragaza turavuga yuko buriya kintu mu bintu byatumye Iran yemera amasezerano muri Amerika no kwagiye mu kuboko kw'igihugu cande cy'Ubushinwa kora weroka twari kumwe na Francis Rohera yavuze ati buri bw'uko abantu bari nyuma cyane igihugu cy'Ubushinwa twagarutse ko no ku musozi turavuga yuko igihugu cy'Ubushinwa cha telefonye novuga ngo indongozi guca Iran ati nimwemera umusinya amasezerano kubera ko haba president haba umushikanganje wa mbere wa Pakistan haba muri Oman haba ku ruhande rwa Turki haba muri Egypt bari batelefonye mu gihugu cya Iran kirana na kabisa mugabo nuko bagiye kuvyemera ruko barose telefone ivuye mu gihugu cy'Ubushinwa Iran reka base iryo teke kujya amafaranga agera ku miliyoni kigira kabiri nuko amafaranga bategezwa kuyashira mu mayuan nta dolari y'abanyamerika yose gukora hajyo ikindi kandi mu gihe udatanze amakashi ndavuga ndukutanga amakashi no bwangu urashira kuri konti kuko miliyoni w'amadolari gufata jana canka ya mayuan biba bigoye cyane icyari gusa nuko ni konti wowe urarungwa shirako canka bagakoresha ama crypto money no kuvuga ngo ni crypto money nayo nyene y'abashinwa no kuvuga ngo barako barakura zinoze z'abanyamerika Amerika arabaje ati gute none mwuguru umuhora Hormuz mugamo ko muratoza aya mafaranga Iran ivuga ati buri abiri umasezerano muri za ngingo 10 twavuze yuko dutegerezwa kugabura uruhombo bw'ibintu mwebwe abanyamerika mwononye mu gihugu cya Iran kugira ngo dushobore kubisanasana dushobore kubyubaka ivyo kandi muri za ngingo 10 Iran yavuze ati mwe abanyamerika mwe ano masezerano twasinye
nuko namwe dutegerezwa nimba ivyo mwononye bifite agaciro k'imiliyaridi 100 ubu mwose zana imiliyaridi 50. Ivyo biri mu masezerano. Iran ivuga ati ntandi usoho kuyakura, ibintu mwaravyishe tuyakura ku mata ariko araca kubona umuhora wa Hormuz. Iran yatoza amafaranga kuko nta mato yogomba kaca nubwo ho hari nwa gute. Iran yacitangaza ivuga ati muri yose ko twateza amamine n'ubu ntiturayategura, bivuze ngo amato tukwanje kuri ayo mafaranga. Hama Iran kacivuga ati mwebwe rero hangana nkuku ni muce ngaha niho atamamine twateze. Mwumva yuko muhora wa Hormuz amamine nubo akiyateze, bivuze ngo rero so waro wose afako guhita yibandanya ngo aragenda bivuze yuko tuzo kubanza kwemera ivyo Iran irikira gusaba, ukabanza gutanga ayo mafaranga. Kigira kabiri wakwereka naho uca kwera ko hari mine kuko bwatushora kwaca bakabuturitsa cyangwa za mine zigaturitsa bwato. Umuhora Hormuz no munsi byifashe uko. Iran kandi ivuga yuko amasezerano ishobora kuyavamwo isura yugara umuhora Hormuz burundu mu gihe Israel itoreka gutera muri Liban. Ivyo rero Trump ko bavuga ko rero no mu Benjamin Netanyahu yamutelefone kugira ngo abikuremo. No kuvuga rero ikintu cyari uyu munsi tuvugana Liban rero no ngo ibijanye n'igihugu ca Israel na Liban nuko rero ngo bavyumvikanye, ahubwo rero bagihugiranira ibiganiro kugira ngo amasoro gusinya amasezerano ya navuga ngo nabo nyene yagahengo. Kutuvuza agahengo si burundu, ariko Israel ivuga ati mu masoro tuzosinya harimo yuko twumvikana na Liban kuca twaka ibigwanisho igihu no twaka ibigwanisho uwo muhari wa Hezbollah tutezwa kubaka ivyo vyose. Ariko ivyo Iran nanje ishaka kuvyemera kubera ko nibibafasha, kandi bavuga yuko bagirane babafasha mu bijanye n'iyo ntambara, kubera ko Iran ivuga ati twebwe mugiye mwobananye murasa muri Liban twe twasinya amazerano y'amahoro byo bisa nkaho tubateranye, uko Hezbollah yinje muri iyo ntambara kubera ko ivuga ati twebwe tugiye kugwanya umwansi tugwanirize inshuti yacu. Mugabo kuba baherera navyo bisa nkaho boba babateranye, no mpamvu mutagarutse kujya myegeragambyo mwashoboye akubona. Rero icyari nuko kandi kubijanye n'ivyayo masezerano nuko Iran ivuga yuko bidasinywe ayo masezerano cyaheba bo bavuga yuko ari uko baca basubira hehe basubira mu ntambara. Ivyo rero nivyo bintu bihari, nuko rero kubijanye navuga ngo nayo masezerano y'agahengwe bivuze yuko bigitejereje cyane, ahubwo bishobora gukunda canke ntibishobora gukunda. Mugabe cyari cyoco nico atwo garuka ko rero reka turindire ibijanye n'agahengwe mbega kuko karakomeza canke ibijanye no muhora Hormuz biraza kugenda gute mu gihe Iran hari byigisaba cyane bijanye no kwa amafaranga bariha kugira ngo bashore gusana sanasure kubaka ivyo nonywe na leta zuzumwe za Amerika. Sorry kabare Big 4 yacu mu kiganiro Main Switch.